Kuri uyu wa 23 mu Kakaro niho mu ntara zigize igihugu c'u Burundi haba amatora y'abakenguzamateka. Aha tukaba turi ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga, aho mu mutwenzi abatowe mu nama mpanuzwajambo z'amakomine agize intara ya Burunga bari bamaze gutonda ku biro vy'itora kugira ngo bitorere abakenguzamateka. Igihe c'isaha 12 z'agatondo igikorwa nyezina c'itora caciye gitangura. Uwaserukiye abagize umugwi wigenga ujejwe amatora ahejeje kwereka amasandugu agaragara abari bitabiriye ico gikorwa. Bamwe mu bitabiriye ico gikorwa c'itora barakenguruka uko ico gikorwa cagenze, maze bagasaba abo bitoreye kuzobera ijisho abenegihugu no kubashikana kuri ya mbona kazoza y'igihugu. Umunezero ntangere ko nateje kwitorera abakenguzamateka muri no ntara yacu nziza ya Burunga, aho twaraye ntibuca kugira ngo dushitse iryo teka twatewe ryo guserukira abenegihugu batorere abakenguzamateka. N'amatora yagenze neza cyane, yabaye mu mutekano ntangere atamusunikano, aho twazindutse igihe cy'isaha 12 ibiro vy'amatora byagiye kugururwa, hari abantu benshi cyane, aho twabonye yuko hari abari mu mabiro y'amatora bariko babikora neza. Eka mbere twabonye nuko hari abarorerezi batandukanye bariko barakurikirana ico gikorwa. Twiteze yuko inama nkenguzamateka duhejeje gutora, twiteze ko izotuja imbere mu kugira ngo ize irasuzuma yuko ibikorwa leta ibiriko irakora biriko bigenda neza, na cane cane ifatiye kuvyo abenegihugu twashikirije. Mu gushiraho amategeko turibaza yuko kandi turizeye yuko bazoserukira abenegihugu abatoyi bacishije kuri twebwe abajenama b'amakomine. Turabiteze ko yuko bazotora amategeko yorohereza umwenegihugu, amategeko ahuye n'imbona kazoza y'igihugu, aho igihugu twifuza yuko mu mwaka wa 2040 azoba igihugu cifashe, mu mwaka wa 2060 igihugu giteye imbere. Ico gikorwa kikaba carangiye igihe c'isaha 1 haciye hakurikira uguharura amajwi. Ibiharuro bikaba vyerekanye ko umugambwe CNDD-FDD waronse amajwi 100% mu gihe Iprona na Senere yaronse ubusa kwijana.